Ana mushobora vyose, wewe nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe, wewe wamuturinda none ntazwe imyaka n'imyaka. Mwanya kubahwa mwese ndongozi muri ngaha ndetse n'abataronse akaryo gushika ngaha, bene gihugu mwese batumire bahire umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Turiko turasozera iki gikorane twatanguye c'imisi ine co gushimira Imana yoyo yaduherekeje tukarangiza umwaka tukiri bazima. Iyo Mana ni Imana y'ikigongwe, yarafashije abarundi baragira umutima rugabo, turagendana onone umwaka turawushitse ku mpera zawo. Iyo Mana nikomerwa amashi, nihabwa icubahiro n'inahazo. Turakengurukiye cane mwebwe mwese mwitavye iri koraniro. Turakengurukiye cane abashitsi bose bavuye irya nino, cane cane dusubira gukengurukira abashitsi baje bava muri Amerika. Turakengurukiye mwebwe banyagisagara mwese mwigoye mukaza kutwakira tugasangira ibyiza byo guheraheza umwaka. Turakengurukiye mwe mujejwe intwaro, abajejwe umutekano, cane cane turakengurukiye abateguye iki gikorane guhera ku batumwe n'umukuru w'igihugu gushika no kubo bakoranye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mwese mubishimirwe. Turakengurukiye cane abaririmbyi bararemesheje iki gikorane, n'abamarayika baraza kudufasha. Turakengurukiye cane mwebwe mwatwigishije ijambo ry'Imana, mwaduhaye ubutumwa butandukanye kandi butwubaka. None Imana mwese ibahezagire. Umwaka mwiza mwese. N'imbere yuko rero dutandukana, nagira ndabahe amatangazo abiri kandi n'amatangazo y'ijambo ry'Imana. Ubwa mbere bwobwo ni indemesho. Imana yo nyene yariboneye ukwihangana kw'abarundi aho kugera muri uwo mwaka. Yariboneye yo nyene ko abarundi mwamaze kurema mutagihitanwa n'ibihuhusi. None ibigeragezo mwaciyemwo birageze ku mpera yavyo. Ibigeragezo mwaciyemwo muri uwo mwaka wose birageze ku mpera yavyo. Indongozi rero zari zaragutse zisabwe kwitatura n'Imana kandi zihana ubutagisubira inyuma. Bitabaye navyo ivyo, Imana yo nyene igiye kuzishira ku mugaragaro, ibamaramaze imbere y'ishengero. Abarundi bari baramenyereye kununuza bene wabo. Kuva ubu nibahinduke bigenze nk'ubusho bw'intama, ahandi mho Imana yo nyene nizobashwiragiza babure iyo baja niyo bava. Murumvise yuko ibigerageza twaciyemwo vyose birangiye. Kuva muri uwo mwaka wa 2025 Uburundi bugiye gutoha. Uburundi bugiye gutoha gushika amahanga azoza kubaza ingene vyagenze, natwe tuzokwishura tuti n'ubuntu bw'Imana gusa. Uburundi bugiye gutoha gushika amahanga azoza kubaza ingene vyagenze, natwe tuzokwishura tuti n'ubuntu bw'Imana gusa. Imana idusaba gusenga cane kugira ntitugwe mu mosha mabi, kuko umwana apfa mwiterura. Ubwo butumwa bubiri nibwo ndabatangarije, kandi ntaco nokongerako. Ndabarungitse mu mihana no mu ntara iwanyu, mugende amahoro. Imana ibagumize ko ikiganza cayo ceranda. Umukama n'abahezagire
kandi abahangaze. Umukama nabarasireko umuco w'amaso yiwe kandi abarabe ryiza. Umukama naberekezeko amaso yiwe kandi abahunde amahoro. Imana yonyene ubushobozi nyene impuhwe n'ikigongwe nibahezagire, mugire umwaka mwiza mu ngo zanyu, muhezagirwe mwese.